FTV Tunda Juhudi. Ntivyari vyoroshe aho twari muri conference de presse ya Burundi Go Talent muri Star Hotel, ariko twagiye kubona ko kumbure iryo zina ryo bari simpari. Aka kanya turi kumwe n'uwemeza ko yakoze introduction canke logo y'ivyari vyiswe Burundi Go Talent. Cherif, ndakuramutse. Ego ni sawa, murakomeye. Nari ndabaramukije. Amahoro cyane. Turashima amahoro. Cherif, twabonye uje n'igipolisi ufise agashavu katari gake, biboneka ko hari ikintu cyaca kubabaje. Nko bariko barakurikirana imbonesha kure kuri uyu munota, ni yihe ngorane ngo bahuye nayo gushikaho uza witwaje igipolisi? Bon, ingorane yabaye ni ukuvuga yuko twebwe dufise evenement turiko turategura yitwa Burundi's Got Talent. Ni evenement tumazemo igihe kitari gito kandi maze no kudutwara n'uburyo atari buke. Bon, twariko dufise team turiko turabikorana, tumara igihe turiko turabitegura, ariko rero ikibazo cagiye kuba hariho abandi bantu babibonye baca sinzi ko rasanzwe bafise iyo programme canke barafise iki, baca bashaka gutwara ibintu vy'iwacu twari dutanguye gukora. Nabo bashinga ikindi kintu citwa ngo Burundi Go Talent, ariko kidahuye na kimwe c'iwacu, mugabo izina rya ndi nyene. Ivyo twarabibonye bwa mbere, mugabo ntitwashotse tubihagarako cyane kubera ko umwe wese arafise gahunda yo gushinga uko avyumvira ikintu. Ariko icagiye kutubabaza mu nyuma nuko bafashe amalogo twakoze kubw'iyo evenement, twabiriya kuya mu nyuma baca barayazana bayashira kuri page yabo ya Facebook, baca bafata bakurako amazina yiwanje n'amazina ya team yo Burundi's Got Talent. Bamaze kubikurako baca barapostinga ataruhusha rw'iwanje bafise, tutarinze kuvugana ikintu na kimwe. Hama ngerageje gusubira inyuma gatonya, narabonye inimero ntazi, nimero yo hanze yanyandikiye imbaza ko arije no narakoze ijya logo, yidondora avuga yuko ngo yitwa Niko mije uwo Niko ntawe nzi nuko mvuga yuko namubonye uko numva Niko arambwira ngo nitwa Niko Junior, ngo ngomba ijya logo yiwawe. Bon, kubera ko nari mu kazi sinashose ndamwishura ubwo nyene, ariko mu nyuma naramwishuye ndamubwira yuko bidashoboka kandi dufise evenement turiko turayitegurira kandi tuzoyikoresha bidashoboka. Mugabo mbaze kumwishura canza kuhomaka nsanga yuko yamaze gushirako logo, yamaze kubihindura ivyo byose. Abashaka kubiraba barashaka kuja kuri iyo ntuze yayo bakaraba iyo Niko TV bakaraba, ariko nsanga yakuye ko ibintu byose we yishire ko ibintu vyiwe ngo byabaye sponsorize na Niko TV. Ivyo rero turavye akuye umuntu aba yarabize kugira ngo akore ico kintu, umuntu akaraba ingufu aba yakoresheje, hamugacona umuntu utazi ashoboye kuja guhonyanga ivyo wakoze. Ivyo bintu byashoboye kutubabaza ku buryo twaciye dushobora kuja kwitwara kugira ngo baze badutunganirize. Hama niho mwaciye mubona rero baciye bahagarika bijya bintu bya conference yari kwiraba. Ni nk'umuntu aciye yibaza ikibazo, mbega niye numbere kumbe nikiye kintu mwafashe nikiye mwashinze ubwanyu. Ibyo twashoboye kuvugana ko nabo n'ugushika ubu ntibarabikurikiza nkuko twabivuganye. Nk'ubu twarindiriye ko mwene ubiserukira aza kugira ica avuze imbere yacu kugira ngo atwemerere neza ivyo twavuganye imbere y'abantu bose kugira ngo bose bumve uko byagenze, ariko gushika ubu ntawe turaronka. Uno munsi habaye imvururu, mbere biraboneka ko mwoba mwavuganye, ariko uravuga uti hari ivyo mwoba mwumvikanye, nko kubatashoboye kugira ibako ryo kumva ivyo mwariko mwumvikanira, cyane cyane ko mwari mu gacere n'abanyesha makuru tutashobora gushikaho muri mwoba mwumvikanye ibiki bikorohereza ku ruhande rwawe. Ivyo waje wateguye woba wabishitseko canke bakurenganije? Bon, bikiba bagerageje kudukalma kugira ngo tuvugane mwibanga, ntibirinde kuja hejuru, ntibirinde kuba ibintu birebire. Ariko bon, turabemerera turavugana kubera ko nk'umukozi wa Niko TV we yisiguye aravuga uko bimeze kandi turamutahura. Hama
tumaze kuvugana nawe turavugana turi kumwe na OPG tufundika yuko conference idasubira kubandanya mu nyuma duca twicara hamwe tukavugana neza uko bigiye kugenda kandi iyi evenement idasubira kubandanya mpaka tubanze dutunganye iki kibazo kiri hagati ya twebwe nabo ariko tumaze kuva imbere ya OPG tukagenda nukuvuga yuko baci babandanya conference bamaze kuyibandanya nukuvuga ibyo twavuganye deja baci basura kandi barabivyora ntibasuye kubikurikiza nkuko twari twabivuganye rero ico ni iryo kosa bongeye gukora tutigeze dushima na gatonya tugerageje kubabaza muri conference batubwiye yuko ngo nuvuga ujya mu presenter wa Niko TV yavuze yuko ngo wewe ngo nta kibazo afise ariko ngo aba boss ngo bazovyivuganira bisigura yuko wewe na boss wa Niko TV ngo arivye mugiye kuvugana we niko yatubwiye ati twebwe tugende umukozi bambwira kora bino bintu ati mba nibaza ko byose boss yabitunganije sivyo twagerageje kumutahura ariko namubwiye nti burya nubwo bigenda uko iyo habaye ibintu by'amanyanga twe dufata umuntu ari kuri terrain boss ntawe tuwuzi ni umuzi nimba yaragushize ngaha ni umuserukizi wiwe dufata wewe ariko we yagerageje gusaba imbabazi avuga ati je nukuri sinshobora kumenya ibyo boss aba yage nanje mbona ambwira ngo genda ukore mu nyuma niho twaciye duhereza tuvugana yuko tugiye kwicara kugira ngo ico kibazo tugitunganye tugikure mu nzira kandi ni iyo conference dasura kubandanya baca barabandanya kandi basura kandi gukora kubyerekeye yo Burundi's Got Talent mu kurangiza akabazo kamwe numva no kubaza woba witeguriye kuvugana no mu boss wa Niko TV kugira iki kibazo mu gihe byo bidakunze ko itorerwa inyishu ngaha mu maso y'umukozi wiwe ko ubwiwe wovugana na boss wiwe na cyane ko wemeza ko warabonye nimero yo hanze yakwandikiye kubaza ivyorogo kumbe ugira ko kumbe n'igiki wo cija gukora mu gihe ibyo wabasavye batabishize nuvuga mu ntumbero nuvuga ni musanzwe nkuko no bashikiriza jewe si je fata decision DJ nyene turi kumwe na team nukuvuga ikigiye kuzokogwa canke ku ico tuzokora twicara hamwe na team tukaraba ibyabaye byose tukanaliza hama mu nyuma tugafata decision as a team kubw'ivyo mvuze ndi jenyene ngaha no bambeshe nico gituma no babwira yuko tumaze gufundika ico tumaze kuja hamwe tugafundika ico tugiye gukora nibaza ko twokimenyesha tukavuga tuti bigiye kugenda uku nuku gusa ico tubamenyesha yaba jewe yaba team yanje twese turashavuye kubona umuntu yashoboye guhonyanga projet idasanzwe turiko turategura ya Burundi's Got Talent yes bon iyo abantu baganiriye bose barahuza sivyo twe dufite ibyo dusaba ibyo tuzomubwira ibyo tuzokumvikira hamwe n'abantu bo muri komite turi kumwe tukabimusaba akabikurikiza nta kibazo tuzokumvikana hagati y'umwumvikano n'urubanza ni kiye mushimbe umwumvikano d'abord Cherif reka tubashimire duhave turondera uwo yundi mwakosanzwe akorera Niko TV tumve ukuri nawe ico vuga kuri iki kintu cabereye hano d'accord murakoze cyane Cherif yego namwe murakoze yes DFTV Tunda Juhudi.